Only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Hello abakunzi ba Iwacu Top TV ndabaramukije ndabifuriza n'umwaka mushasha wa 2022 cyane cyane ndaramukije aba sportif. Rero uno munsi ku munsi wa gatanu narinje n'aya makuru ashushe avugwa ngaha mu ntara ya Muyinga. Ni higanwa abise ngo ni tournoi éducatif pour les jeunes de Muyinga édition 2020-2021. Ihiganwa ryatanguye igenekerezo rya 20 mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2021 aho ama equipe menshi ashika kuri 13 yahuye kugira ngo barabe ama equipe azoshika muri demi finale n'ama equipe azoshika muri finale. Ihiganwa rero nkuko nabivuze ryatanguye itariki 20 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2021. Ico gihe igenekerezo rya 2021 equipe ya Real Sport FC yatsinze yanganije na Umuco Junior FC kimwe ku kindi tariki 22 bukeye bwaho Etoile d'Espoir itsinda Sagesse FC ibitsinde bine kuri kimwe. Igerekezo ya 2023 Sporting FC itsinda Muyinga City ibitsindo bibiri ku busa. Basubiye gukina igerekezo ya 27 aho Sporting FC yanganije na Muyinga City ibitsindo bibiri ku bindi. Hanyuma Sagesse FC uwo musi nyene igerezo ya 27 igihe cy'isaha 7 kuko Sporting na Muyinga ari bakinye igihe cy'isaha 5. Sagesse rero igihe cy'isaha 7 itsinda Etoile d'Espoir bisindo biri kuri kimwe. Itariki 28 bukeye bwaho Real Sport itsinda nako bakinye n'Umuco Junior ego bakinye ego Sporting yihanije equipe ya Real Sport ibisindo 3 kuri kimwe. Etoile d'Espoir nayo itsinda 3 kuri 2 vya Umuco Junior. Akaba ari uko vyifashe ku musi wa gatandatu ejo niho bazokina finale tukazobabwira ingene vyagenze. Rero ku munsi wa gatatu niho twegera ubusanzwe ari mu bateguye iryo higanwa kuko ni higanwa ryateguwe n'ishiramwe ry'abacoach bimuyinga. Turamubaza Ido Nido aradusigurira ingene vyagenze, reka tumwumvirize aratangura atwidondora. Murakoze, akazina kanje nitwa Hassan Bwana atazira coach Hassan Bwana coach Hassan. Okay, urumva rero ni ibintu ko bibabera ngaha mu bino biruhuko vya Noel na Bonane. Twashaka muri make udusigurire ivyo ari ivyo kuko tiko turaraba urumva ko ndushobora kubitahura ko twashaka ngo udusigurire ubwire bariko baradukurikirana ariko baturaba ivyo ari ivyo kugira basubire mu majambo make. Okay, association de coach niyo yateguye tournoi yitwa éducatif pour les jeunes de Muyinga. Ni intumbero yo gushira ugwaruka hamwe muri vacances kuko ntibagende mu bintazi agume hamwe babandanye bakina football kwa ariyo tuzi ko football ituma abantu baguma ahantu hamwe. Uvuze yuko ari association y'abakoca b'Imuyinga nibo bateguye iri higanwa. Wavuze ko gitwa éducatif tournoi éducatif pour les jeunes de Muyinga. Okay. Nashaka rero utubwire mbega ko ari tournoi pour éducatif des jeunes de Muyinga. Muhamagara abanyeshure canke muhamagara n'abatiga sinzi ko babarimwo canke se ni guhera ku myaka ingahe gushika kuri ingahe? Okay, ni kuvuga yuko kubera bamwe n'abanyeshure hanini n'abanyeshure me n'abatiga barimwo. Ni guhera ku myaka 15, 16, 17, 18. Yego. Gushika ku 15, 17, 18. Okay, sinzi rero. Ngaha ndazi ko hari ama equipe menshi y'abana bakiri bato abo twokwita bakade. Sinzi mufise imigwi ingahe yitabira n'amahiganwa? Ego kubera byasabwa uburyo
amakipe amwe yatubwiye ko ataburyo yafise ariko hitabiye imigwi 6 mu migwi 12 ihari. Okay, wowe rero sinzi ndakuzi kuri umucoach, none iyi ekipe wari kuramenyereza ni ekipe yiwawe canke byose bifatira muri rusange? Ego ni ekipe yiwanje. Yitwa gute? Yitwa Sporting, bari bavanganyanye na Etoile d'Espoir. Wafashe Etoile d'Espoir na Sporting uzigira ekipe imwe? Oya ni ekipe zibiri me urumva ndaziserukira nk'umukoci. Wewe muri kano kanya wa arbitre? Nari umukoci kuko wa kabiri so yarari. Wacu bikoca gute kandi ekipe zibiri? Nabavanze bamwe natora ekipe 6 muri Sporting 6 muri Etoile bagakina. Twashaka mutubwire mbega vyatanguye ryari aho vyatanguriye naho bizoherera kuntu bipanze imba bahera mu mapule canke se ari gukina bakura namwe gushika kuri finale? Okay, vyatanguye itariki 21 z'ukwezi kwa 12 bikazorangira itariki 31 aho hazoba ari samedi mais demi finale samedi. Le premier plutôt le premier niyo zoba ari finale, demi finale izokinwa jeudi mu gitondo. Ubavuye mu mapule imigwi yashoboye kuronka qualification ni imigwi 4 yonyene. Kuvuga jeudi muzokina demi finale y'imigwi 4 ni iyo migwi itubwiye? Ni Sporting, ni Etoile, Umuco Junior na Real Sport. Okay, reka rero tubashimire cyane twabwiye tuti muri abantu babagabo gutegura ibintu nk'ibi kugira ngo abana ntibaje mu zindi ngeso, kuko iyo batarose ibintu by'amankadire musanga bibereye mu bindi ugasanga bagiye kunywa inzoga canke bagiye mu tuntu tw'amarigara. Tubashimire cyane twabwiye tuti merci sana. Twaraganiriye n'umwe mu bakinyi asa n'uwanyina kizigenza wa ekipe ya Sporting FC, nawe nyene yaratuganiriye nyene bavyakiriye nk'ugwaruka na cyane ko ari higanwa rifasha abana bari mu biruhuko kubarinda amarigara biyago bipfuye kugira ngo bashobore kwitunganya, nkuko nyene tuzi yuko ari encadrement des jeunes kugira ngo bashobore kubafasha mu bihe by'ibiruhuko. Reka nawe nyene tumwumvire. Murakoze, akazina kanje ni Bwanza Omar, nkabasanzwe nkina muri Sporting. Bwanza Omar uri capitaine? Serukira Sporting. Okay, woba uri umunyeshuri canke warahejeje? Ndiga mu wakangana mwaka wa 8. Okay, wavuze ngo witwa Bwanza Omar? Bwanza Omar wiga mwaka wa 8. Mbega nkamwe ugwaruka muri mu biruhuko vya Noel na Bonane, ikiciyumviro cishiramwe ry'abakoci b'Imuyinga mwe mwacakiriye gute? Caratunezereye cyane bivanye n'ukuntu mu gihe twaba turi mu kiruhuko ituronye kitwo kipa twahora tuja mu ngeso mbi. Ubu gusa umwanya munini tumara hano ku kibuga biratunezera, urabona bari umunezero sana. Okay, mwe nuva nk'abana mwavyakiye neza, hama abavyeyi nabo kuko iyo umwana agiye hano arasaba urusha, abavyeyi nabo bavyakiriye gute? N'abavyeyi ni sawa kubera hariho imico imwe aba bakoci bacu baba baturinze bivanye n'ukuntu tuca twitwara mu gihe tutaba dufise kitwo kipa. Nakahe kamo rero wotera urundi gwaruka mu ngana, kuko ndazi hari ababiciye amazi abana bose ntibyumvira kumwe aho ushaka kuvuga ati kibi ntavyo njamwe. Nakahe kamo rero wotera ugwaruka rumeze nk'uko udashobora kumva yuko goje hamwe n'abandi kugira ngo bashobore kuronka indero babikishije mu nda? Bivanye n'ukuntu umuntu aba yumvamye ikintu. Je nko kuri jewe abakunda umupira nababwira ko bogumirizaho, kubera umupira cyane uratanga n'indero. Icambere na mbere bisabwa kuba ufise uri umukinyi, bisabwa kuba ufise indero. Ikindi naco no hanura abo bose bishinga amarigara, ingeso mbi, amatabi, amayoga, basi bofuma bicara muhira aho baja gukora ivyo bintu bidahuye n'imico y'abana. Dokira muri Sporting? Sporting mugeze mu gice shakanga? Ubu twavuye mu matsinda tugiye muri demi finale, hasigaye ekipe 4. Ubu twe twimirije guhura na ekipe bitwa Real. None nka muzohora ni Sporting izokina na Real, uyumva gute? Real muzoyikuramo canke izobakora kuri rabo karaba bakinyi mukinana ukaraba na kocha wanyu uyibona gute? Ntishimye. Icambere kocha wacu turamushimira cyane kubera aduha ubumenyi bwinshi kandi cyane bivanye n'ukuntu tumwitwara ko nawe ndibaza na hatari neza cyane arashima kweri. Gusa je ndabiravye ku match kurikira
icizere turagifise cyo kuzosinda hatabayemwo no kwishima. reka tugushimire cyane twongere tubwire tuti felicitation twongere twifuriza n'insinzi. Murakoze cyane namwe murakoze kuba mwaduhaye ijambo. Nyuma yaho kandi twaraganiriye n'abandi bigeme babiri nabo nyene basanzwe bafise imigwi bari baserukiye nabo nyene baratubwiye ingene urukino rwa football barukina batubwira ukuntu babikunda. Ikindi no bamenyesha nuko abo bose twaganiriye abo gugwaruka twaganiriye basanzwe ari n'abanyeshuri. Reka nawe nyene tubumvirize umwe aratangura atwidonora atuyagire n'undi nawe nyene aza kutwidonora nawe nyene atuyagire. Okay, murakoze kumpa ijambo. Akazina kanje nitwa Muhorake Ani, nkaba nkina muri Family muri 3e division. Family FC 3e division. Ni uri capitaine wayo? Ego. Ah okay. Muhorake Ani. Aniki, okay. Aniki, uri umunyeshuri canke? Ndi umunyeshuri. Biga he? Kuri la connaissance. Ah, kwa Sembara. Mbega kwa Sembara hariho equipe y'abakobwa? Ego iriho gusa ntabwo iratangura. None wewe ukina football gusa canke urakina n'izindi nkino? Ndakina football na handball. Tradizime. Kuravya mbwa ndabona murafise kimwe yo kwiruka. Oya gusa nyene sindabikunda. Kunda football na handball. Ego. Hama rero ni Family FC niyo ukinira. Mbega iyo kipe yiwanyu kina 3e division. Mbega ngahi muyinga hoba hariho ihiganwa ry'abakobwa? Ego rirahari. Mbo iyo ekipe yiwanyu yoba iri nko kuwanya ukangana. Ntabyo turatahura neza. Mbega ngahi muyinga. Iyo muyinga turi bashasha urumva ntabyo turatahura neza. Basi hari ekipe zinga. Zashobora gushika nka zine nkuko kubera ntibavyitaho cyane abantu b'abakobwa gukina football. Okay, tugusanze ngare ku kibuga umuco stadium cy'Umuyinga hariko harabera tournoi yateguwe n'ishyirahamwe ry'abakoca b'Imuyinga. Niho tugusanze. Wari waje muri entraînement cyangwa se namwe mwaratumiwe? Nari naje muri entraînement. Mbega aba bandi bakobwa mwari kumwe musanzwe mukinana canke n'abagenzi bawe bisanzwe? Oya dusanzwe dukinana nyene no mu mikino ya handball tukaba twongeye guhurira no muri football. Okay, reka tugushimire cyane gose tuvuge tuti courage ukomeze abana bitera imbere. Ako ndabona n'ubundi mwigeme ngaha nawe ngira ngo tukamubaza reka wenda gushimira cyane. Namwe murakoze. Namwe murashaka kutwidondora. Ego murakoze akazina kanje nitwa Nzomukunda Asma abenshi bakunze kunyitwa Chuchu. Chuchu? Yeah. Nzomukunda Asma alias Chuchu. Nawe usanzwe ukina muri hehe? Sanze nkina muri no kipe nyene ry'abati. Family FC. Okay, wewe ngenda kubaza ikibazo. Uri umunyeshure canke? Ndi umunyeshuri. Gamaka. Niga NGM. NGM. Nawe gakuya kwa saa? Oya niga kuri Semukoni. Semukoni. Okay, Asma. Poste mu kibuga ukina nimero zingahe? Ina nimero 7. Numero 7 mu winga macacana. Okay, hama wewe icyumviro cyo gukina umupira w'amaguru cyakuje mu jya. Ofete basi icyumviro cyo gukina umupira w'amaguru hari umugenzi wanje nyene nawe yari sanzwe akina. Acarambira nyene ko hariho team nyene yavuse nyene bashaka abakobwa baze barakina. Kubana nifuje basi kubikina football kuva kera. Gusa kushiye twiga ko dukina indi mikino football niyo yari ihari. Amaje numva nyene irahari cyane tanze. Okay, à part ya football ni izihe zindi nkino ushobora gukina? Basket na volleyball. Volleyball? Athletic? Atletisme gusa narayigiyemwo si ibintu byo kwiruka sindabishobora ahubwo shaka gusimba ry'amasoha hotel. Utera poids? Simba soha hotel. None nakaye kamotera urundi gwaruka rw'abigeme kugira ngo nabashobore kwijukira ibintu. Est-ce que wewe avantage wabibonyemo ni ya akamaro donc? Akamaro hari gihe nyene usanga uri nko muhira basi wakoze n'ibikorwa gusa ugasanga uteramiye kuri televiziyo ikanakurambira. Iyo rero ucyuza ukaba urikorera siporo uraruhuka ugira amagara meza. Twa gripe ntitukunda kugufata gose. Yakorinze kuja mu gakuku n'uduhungu mu ngano. Urakoze cyane. Reka tugushimire cyane. Urakoze nawe.
nagira rero ndabashimire cyane mwebwe mwese mwari kumwe bakurikirana kino kiganiro ngira ngo mwumvise yuko ari ibintu byo gutera intege ibintu byiza cyane n'abandi bakuyumvira kuko habakinye muri football ariko n'abajejwe nk'ivya volley canke se basket canke ivya natation nabene barakwiye kuyumvira bagategura nk'udu tournoi bashobora gutegura mu vacances kugira ngo abana baronke aho bashobora guteramira kugira ngo babarinde amarigara n'ibintu bibi bipfuye nabi ibintu byo kunywa biyayura mutwe canke kuja no mu zindi ngeso harimo n'ubusambanyi. Reka ndabashimiye cyane mwawe mwari ko dutega amatwi je mwari ko murumva na Jean Paul Dunia Le Monde ikaba yari Iwacu Top TV wadufashije nawe muri kamera yari MC Mango reka tumushimire cyane wadufashije nawe mu gutunganya aya majwi ni Bizimana Twayibu reka ndabashimiye cyane ndababwire nti ciao muzogire umwaka mwiza w'ibihumbi 2022.